cyane Yesu abahezagiye. Urakoze cyane Alex kuri uyu amajambo dushikirije. Ibyo bintu byo kogeramo barabigize bakiri mu rugendo bashite i Yerusalemu barabyubatse naho bahasenyuye nk'uko muvyumva n'uyu munsi hariho ku bantu biga teologi cyangwa abazogiba amahirwe bagashika i Yerusalemu barakwereka aho hantu bahora bogereza ibirenge kugira ngo bashobore kwinjira hariya. Ibirenge byawe n'umutima nukoze umutima wawe kandi ntihagire umuntu aza kubwira ngo wewe umeze gute kuko iyo wabyogeje ucungana n'Imana, Imana ikabibona kandi namwe bikabigaragaza.
Yesu rero abahezagiye urakoze cyane. Aha turi ngaha turondera agakiza, kuko muri make tubifashe mu bintu byoroshye turi uno munsi hariho abantu bakabakavye ubupfu zarabizi kuturusha muri no minsi, ariko nanje narigeze ukabakava ubupfu. Inyuma yaho mbega hazoba iki? Aho niho nyine kubera bya bindi twubaka, bya bindi twakorakora, bya bindi bitahesha icubahiro Imana, biravuga biriho. Ubu bidukurako wenyene ni Yesu Kristo, kandi nawe nyene abidukurako tubimwemereye. Aha mu Budage ngira murahamenyereye, bamwe hari abaje bafise ibintu by'ubupfasoni bwinshi, bakabona nk'agakecuru kariko kikorera ibintu cy'agasubika kandi iriko irakananira, zinashobora kugufasha. Na Yesu mubwiye ngo azovuga ati okay ndakuribye kuko hazokubanza. Umwami Yesu rero no musinga ndabaganire ku majambo yamfatiye ariko kuguma ku gice kimwe, ariko reka duhere aho bihera. Yesu Kristo yasize atumye icyo yasize atumye intumwa gukora. Yesu ntiyasize atumye intumwa, yasize ategetse. Sinzi ko mwumva ko hari ubudasi. Yasize ategetse intumwa, azituma ngo mugende mu mahanga yose. Reka twarondere muri Matayo, ariko no muri Mariko harimo muri Matayo 28 19 na 20. Amajambo atubwira ngo nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, mubigishe kwitondera ibyo nabagize byose. Umve ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa umuhero w'isi. Iyo tuba dukora ibihe ari ngaha ari kumwe natwe, nabitubwiye ntitubyumvise. Ibyo yasize abitegetse intumwa, ariko naho tubira muri Mariko 16 bihere kuri 15 arababarira ati mugende muje mu bihugu byose mubwira abarimwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azokizwa, ariko utizera azotsindwa n'urubanza. Kandi ibimenyetso bizokwama biboneka ku bizera nibi: bazosenda abadayimoni mu izina ryanje, bazovuga indimisha, bazofata inzoka, nibanywa ikintu cica ntaco kizobagira na gatoya, bazorambika ibiganza ku barwayi, abarwayi bakire. Ibi byose turavyemera, ibi byose turavyemera. Twebwe ijambo ry'Imana turyemera ryose, nta gace dukuyemo, nta gace tuzokuramo. Ibi niko byagenze. Turacasengera abarwayi bagakira mu izina ryanje, mu izina rya Yesu. Turashobora kugira ngo muri ninde maze kugisha, nta muntu baraha ibyica, ariko muraho ninde yabikoze. Ibyo bintu ni Yesu yabikoze, turanezerewe. Ikindi kintu kwa Yesu atanga agaragaza ibintu, arabigaragaza. Turakomeye, turakomeye. Twebwe nta bantu bagenda bavuga ngo bamubonye naka, ariko abamarayika baravuga ati umunsi umwe uri umusomani. Somali bazi ntibakunda kuvugana n'abantu. Wewe pasiteri abahize imyaka myinshi, none ubu wamenye gute? Wabo tunakujua. Ariko
Imana yavuze ngo zokwama ndi kumwe namwe, ari kumwe nawe, ari kumwe nawe yani, ari kumwe nawe Alex, ari kumwe nawe naho baguhaye ahantu nahajya muri kya kivunga muri ari kumwe nawe, ari kumwe nawe abaronse neza wa muzi wa Pentecote ngo bari bafise urubeya kera bakabita kera batavuga urubeya urikotiki ariko petu abantu tubona iri afishe ntaze ikoresha natero ndi ku by'amasite bashaka komputa gato agakomputa kagira ubwenge bwinshi nkaraba nkabona hari ibyo ntabona ubundi nawe arambwira tereka iyo komputa yawe ibona ibi azi ko umaze kubyumva aba bantu bashobora kuruka mesaje wowe uravye ukabona ntabibona mugabo bo banditse ibintu wowe uravye ntubibone kubera ko bafise akandi kantu Haleluya. Wewe yera rero niko nababwiye mu minsi yahera abantu tubice hariho abantu twese twarimwe n'Imana ibiremwa by'Imana ariko hariho abakiriye Yesu n'umwami n'umukiza wabo bahindutse abana b'Imana kandi ni byiza ko Rwanda yigeze kuba umuntu magogo yaradutse bashwanye n'umuntu shitani n'abantu kandi amaze kuba abandi benshi bavuga ngo Yesu imodoka ihagaze kuri hajya kuri hariho ahantu ugenda n'imodoka yashobora no kunyura kwizitira bakigira hepfo rero hariho imodoka ihagaze gutya iranze hariho yitujije icyo gituma Imana yacu ni nziza. Nashatse rero uno munsi tuganire mu majambo ari mu itonde mu byakozwe n'intumwa indwi mu byakozwe n'intumwa Pawulo na Silasi bavuga ubutumwa i Tesalonike. Pawulo na Silasi mwumvise ko Pawulo yamenye Yesu, yaramwumvise yumva abantu bariko bigisha ibya Yesu avuga ibyo kuzuka atabyemera, ariko hagera igihe Yesu ubwiwe aramwereka acaja mu mugwi w'izo ntumwa Yesu yatumye ati nimugende mwigisha abantu. Rero aho Pawulo na Silasi bavuga ubutumwa Tesalonike bararinze, maze Pawulo na Silasi baca muri Amfipoli na Apoloniya bashika i Tesalonike ahari isinagogi y'Abayuda. Pawulo yinjira mu isinagogi nk'uko yari asanzwe abigenza, amara amasabato 3 akurikirana aharira nabo ku byanditswe byera, abasigurira yongera abereka ko Kristo yategerezwa kubabazwa no kuzuka mu bapfuye. Akababwira ati ubu Yesu ndiko ndababwira niwe Kristo. Bamwe mu Bayuda banyugwa n'izo nyigisho baca bifatanya na Pawulo na Silasi. So kimwe n'igitigiri kinini c'abagiriki bubaha Imana hamwe n'abagore babo n'abanyacubahiro batari bato. Aha iki gihugu cyari cyo muri Ugiriki ubu Tesalonike n'ubundi baza kwakiriho,
abantu bagenze ingendo nyinshi bamwe bamwe barahaza iyo nta muntu usigaje hanyuma ariko bamwe mu bayuda babatera ishari baca bakoranya abantu b'imburakimazi babakuye mu mabarabara yaho bagira umugwi munini hanyuma batangura gutera ibigumuko mu gisagara nuko binjira mu nzu kwa Yasoni barondera Pawulo na Silasi kugira ngo babajane imbere y'ikoraniro bababuze baca bafata Yasoni na bamwe muri bene data babajana babakwega imbere y'abacamanza basemerera bati aba bagabo Pawulo na Silasi bateye imigumuko kw'isi hose yumvirega bari mu Bugiriki ariko aba bati bateye imigumuko kw'isi hose. Hanyuma none bashitse na hano mu gisagara cacu Yasoni niwe yabahaye indaro kandi bariko barenga amategeko ya Kayisari bavuga ko hariho uwundi mwami yitwa Yesu. Abantu bose n'abatware b'igisagara bavyumvise bagira uruhagarara maze abatware b'ico gisagara baka Yasoni n'abari kumwe nawe ingwate y'amafaranga hanyuma barabarekura. Satani iyo yumvise ko abana b'Imana bateranye arajingitwa. None ngayo mafaranga iyo ngwate babatse yariguze iki ariko kugira ngo babateshe umutwe babagore gusa. Hanyuma icabaye nuko ariko Imana yari yakoze ku buryo itakunze ko Pawulo na Silasi babafata. Ntimuze mutangare rero iyo muriko murasenga mukabona umuntu avuye mu nzu murumva ngo jewe ngo sindyama muna televiziyo yo mu nzu ngo sindayumva ngo kubera kugira mpamagare abaserukira umutekano kubera ariko mubwire tufise ibiturekure ubusekurira n'ibyo ku isi ntacyo bimaze ariko nabyo turabifise ariko dufise ubuturekurira umwe yatubwira ati nzokwama ndi kumwe nawe ibihe byose. Iri jambo nabandanje ndarisoma kuko urugendo rwanjyoheye. Pawulo, Silasi na Timoteyo bo babaye batatu bashika Iberoya reka tubasome bugorovye bene data barungika Pawulo na Silasi Iberoya bashitseyo binjira mu sinagogi y'Abayuda. Abantu b'Iberoya bari bugurutse kurusha ab'Itesalonike kuko bakiriye ubutumwa bwiza n'ishaka ryinshi bakama basesangura ivyanditswe ku munsi kugira ngo barabe ko ivyo Pawulo abigisha ari ivy'ukuri. Nuko benshi mu Bayuda barizera co kimwe n'abagore babo b'abanyacubahiro b'Abagiriki. Ahandi madamashobora kuyabandanya ariko nashaka kubabwira Iberoya hari n'ahantu heza. Abantu baho ntibari ibihugu, abantu baho bari bafise amabibiriya bararaba bati iri jambo umugabo yavuze hagira amazeni iri muri Bibiliya reka tubisomere natwe. Kandi namwe ndabasaba ngo muze murisomera, murafise amabibiriya mu matelefone yanyu ariko muze nimwagabanya haraho hagera kugabanya ugasanga amamariya none muweko batangure mu Bibiliya ntuzoba ukibara mu Kristo ngo ubibikore
kuko ntuzobibona. Hanyuma kandi narababwiye tubyibuke twame tubishyize ku mutima, izi bibiliya ziri kuri interinete barashobora kuzihindura. Mwarabonye ko hariho bibiliya ubuye y'abagabo n'abagabo bubakana cyangwa abagore twebwe rero bya ntabyo twemera barabyanse kandi abituzubwira isaba byiza. Yego turi kumwe ngo bama baca baraba umunsi umwe yari imyaka y'ubuyambere yo gukizwa twumvise bibiliya twumvise umuntu asigura jewe mfata bibiliya gusoma numva yavuze ibitari numva yavuze ibitari niho natanguye kuza ndasubiramo hariya mugiye kumviriza iyobokamana cyangwa iki yo kuri musibe kanaka nimuze muramira bungura ibyo babahaye some mwirabire kwari ko bihuye n'ijambo ry'Imana. Nk'ubu no munsi nyine ababwira ngo Imana ntishobora kukubwira cyo kuri jewe ndakubisha ariko namaze kubyumva Imana ikubwira kuti ataciye kumenya oya jendi kaeliya oya nama Imana irashobora kukubwira hari n'ahinjira abantu yabwira umwana ko ninakunda abakristo b'ibore uyu mutama twararanye iwacu yaratubwiye ijambo ry'Imana aratubwira urukundo rw'Imana kuko numvise yuko yamitse ijambo ry'Imana ijambo warimitse erega kera baravuga ngo uwo mwana yaranyoye oya bayivuga kubera iki ko babonye amata kuri we bayivuga kubera iki none rero namwe mufate ijambo ry'Imana murimire mushobora kuvuga muti mbega none mbere he ngeze he ariko umuntu yama telefone iminsi yose kambwira ngo murumva ngo none munagira ngo mbega mbere umvirize rero ndagaruka ushaka kumenya ijambo ry'Imana fata ibuzuye mbere ya Nuevo Testamento isezerano risha urisome ryose uriheze. Aha ndabivuga kubera ko ryo riroroshe rirumvikana ryanditswe mu myaka turimo birumvikana neza. Yesu ntiyaje gukura ibya kera rero gukura isezerano rya kera ariko isezerano rya kera ririmo utujede rimwe na rimwe tutahura. Hanyuma uzofate usome amazaburi 150 usome imwe uzayamara kwameza urumva uzayamara kwameza ngaho atanu uwongere kukundi kwezi kumusiguruza uzobibatera hanyuma uzofata ibintu nandi baraza bakubwira ati ijambo ry'Imana rivuga ngo ntuzopfa uzobaho naho uzuri mu byago uzopfa uri mu byago uzobaho cyasomye mu byo Kristo bigoreye. Yego hanyuma nababwiye n'umunsi tuyaga icyo gice gusa nta 10 tumanutse gatoye atubwire abantu babiri basome kuri 10:16 kuri 10:16 niho bavuga naho ibyabereye Atenayi ahantu hamahindura gusigura yego me usome bakubwira yego Pawulo yigisha muri Atenayi ariko Pawulo akibarindiriye muri Atenayi umutima wiwe utunturira muri we abonye ingene igisagara cyuzuye ibigirwamana nuko aharira n'abayuda n'abubaha Imana mu isinagogi nuko no mu kigani no mu kaguriro iminsi yose aharira n'abamusangamo maze bamwe mu banyabwenge bitwa abapikureyo n'abandi bitwa abasitoyiko bahura nawe
bamwe muri bo barabazanya bati mbega uyu adedemba agomba kuvuga ibiki, abandi batumengo ntuzanye imana z'ibyaduka, kuko yavuga ubutumwa bwiza bwa Yesu n'ubw'ukuzuka. Baramufata bamujyana ahitwa Areyopago, baramubaza bati mbega ubona twoshobora kumenya uko kwigisha gusha uvuga uko ariko, kuko utuzanye mu matwi ibintu by'ibyaduka. None rero turagomba kumenya ibyo ari byo, kuko abanyetenayi bose n'abakavantara bariho batagira ikindi bakora atari ukumva cyangwa kudoda amakuru mashasha. gatoyi aha rero muri Atenayi hari ahantu h'abanyabwenge, abafilozofi. Nababwiye ko uwo umuryango yize filozofi baregeranye kugira ngo bicare, baraja kuvuga ati bariya abantu kubera iki bicaye atari umwe ahagurutse, ugasanga ibintu babimaze ko munsi barabyanditseko. N'aba rero bari muri ibyo, kandi muri icyo gisagara bari bafitiye imana nyinshi zari zifise amazina, ariko ngo hariho kubera ko urumva bari abanyabwenge baca kuvuga bati eshobora ko hari imana twibagiwe, baca bagira nani bateka tubwira hanze hamwe urakara turangwe, ariko itumenye ko bayihaye icyubahiro. Hanyuma Pawulo rero ari hariya acaja muri abo bantu bagiye guhara. Sinzi ko hari aho haburanira abantu bafite amakonferanse ahantu abantu bakagenda, rimwe na rimwe ugasanga ni n'ibintu biturengeye ubwenge, ukabona ko kabisa uri kumwe n'abantu harimo bamwe batabyumva abandi babyumva cyane. No mu kiganiro hari ikiganiro cyitwa umunsi ikiganiro haza abantu b'ibihangane bakavuga nabo nyine basa n'abahamya, kuko baravuga ngo turabye ibintu bimwe na bizogenda, bakavuga ku by'ubutunzi, bakavuga ku by'indwara, bakavuga ku by'ibihe. Hanyuma aho rero haza abanyabwenge rero bari bameze nk'uko Pawulo nawe yarasanzwe nawe nyine ari umuntu atari yamenye Yesu, kandi yarasanzwe yarize n'ibindi byinshi bijanye n'iby'Imana. Hanyuma nawe rero ashikira muri abo amarisi. Mwumvise bavuga ngo yagiye mu isinagogi y'Abayuda. Abayuda bari bafise ukwizera iwabo muri Isirayeli, ariko Abayuda bari bafise kamere ko kuza baragenda mu yandi mahanga, hanyuma aho bashitse bakubaka ayo masinagogi, kandi bigisha ibijanye n'isezerano rya kera. Nuko ubu barusha bakabihinduriramwo bagashiramo ibindi. Ico gihe bavuga icy'Imana, ariko bihinduka umuco. Yesu amaze kuza ntibamwemeye ko yaza, kandi ntibanamwemeye. Pawulo ariko ati ubu rero kereka nta mashengero yari, amashengero baragenda ku muntu yubatswe mugabo bakavuga bati hari ahantu hari abantu benshi, kandi bose nta n'umwe azi ijambo ry'Imana, bakagenda twumve barabijambo bakabarijambo bakavuga rero ibintu bidahuye. Ni nk'uko umuntu yoza ngaha akavuga ati aho bitunganijwe, ariko bo baraguha ijambo, kandi woza ngaha adafise intahe kuko yashinzwe arashobora kubica. None rero Pawulo aca arababwira ati mwebwe amaze indwi zitatu arigisha, ababwira iby'ukuzuka, kuko mu by'ukuri igikuru cy'ubutumwa n'ubuzima buzokurikira ubutumwa. Ubwo nabwo ahandi bwoca atari mu kuzuka,
uko kuzuka rero natwe ntabwo twari dufitiye ububasha cyangwa uruhusha twakuhawe muri Kristo. Reka tubandanye nuko Pawulo ahagarara imbere y'ikoraniro rya Areopago avuga ati yemwe bantu bo muri Atenayi, ndabona ko mwubaha cyane imana zanyu mu buryo bwose, kuko igihe nariko ndagendagenda ndaba ibyo mukoresha mu gusenga, nabonye n'igicaniro canditswe ngo Imana itazwi. Haleluya. Mwe murazi Imana yayo, yaciye rero abasigurira Imana yayo. Reka ndusabe Alex nawe adusomere kuri wa 19 gushika kuri 28. Yego. Imana rurema yaremye isi n'ibirimo byose, iyo kuko ariyo mwami w'ijuru n'isi, yiba mu nsengero zubashwe n'amaboko kandi zikorerwa n'amaboko y'abantu, nturi n'itakenye, kuko ariyo yahaye bose ubugingo bwo guhumeka n'ibindi byose, kandi yaremye amahanga yose y'abantu ibakuye mu umwe ngo basagaze mu isi yose. Yashinze ibihe by'imyaka ko bikuranwa uko yageze, icira abantu imbibe z'aho baba kugira ngo barondere Imana, ngo namba kumbure bakabakavye boyibona, naho itari kure y'umuntu n'umwe muri twebwe, kuko muri yo ariho tubeshejweho, tugenda turi n'ubugingo, nk'uko na bamwe bo mu bigeneye indirimbo banyu bavuze bati, kuko natwe turi urubyaro rwayo. Amen. Amen. Mwumvise Imana rero, iyo Mana rero none rero turi urubyaro rwayo, ntidukwiye kwiyumvira ko Imana imeze nk'igishushanyo gikozwe mu zahabu, mu ifeza canke mu ibuye, mu buhinga n'amaboko by'abantu. Ibihe by'ubutamenya Imana yaravyihanganiye, ariko ubu ihamagarira abantu aho bari hose kwihana, kuko yashinze umunsi izocira imanza isi mu bugororotsi ikoresheje uwo yagenye.